ahandi tujana nkuko mubibona ntabwo muri studio ngo twadusanze tubikora nuko twasohotse biba ngombwa twishikira neza na neza mu kambi y'impunzi aho impunzi sanzwe ziko zirashikira turi neza na neza muri zone Gatumba muri commune ya Ntahangwa yagutse murabizi yuko iby'amakomine vyagiye birahinduka bivanye n'ingene ama province yabaye make cyane ndetse n'amakomine mu gihugu cy'u Burundi nkuko bisanzwe inyuma yanje mwamaze kwibona hari amatante menshi hari abamama hari abapapa hari ababibi hari abatama n'abakongomani basanzwe bahunze intambara ziko zirabera ngaha mu gihugu kibanyi ca Kongo abenshi mwamaze kubona ngene bashikiye kabisa amashira hamwe abijejwe ndetse na leta y'u Burundi irikira bitaho kugira ngo ishobore kubarosa byinshi mu byo bakeneye ndetse n'uburyo bashobora kwitunga nk'impunzi murabizi yuko ubuzima bw'impunzi buba bugoye cyane abenshi mwari mumaze iminsi mwumva ibihuha biriko biravugwa ngo mu mpunzi ziko zirahunga sinzi yuko mubibona ni impunzi zigwiriyemo cyane cyane abatama ababibi ndetse n'abana bakiri bato n'abamama benshi nibo bagwiriye mazino mpunzi mwari mumaze iminsi mwiko murumva propaganda zivuga yuko leta y'u Rwanda ikiravuga yuko uburundi bwoba buhaye indaro FDLR zikaba ziri muri zino mpunzi ndibaza ariko murabona ariko barahita ndibaza murabona yuko ata FDLR mo ndetse benshi bariko bavuga rurimi w'ikirundi tuza kugerageza tuyagishe burumwe atumubwire uko ibintu atubwire uko ibintu byifashe uko mwino kambi ubuzima bumeze ariko tuvuga yuko ubuzima butaraba bwiza cyane kubera ko bakibitaho amashiramwe aracagerageza gukora ivyo arivyo byose bishoboka kugira ngo bashobore kuba bitaho ku buzima bw'impunzi murabizi yuko impunzi ziragwara abana baragwara abandi baragwara kandi ndazi nico gihe kiza kugira ngo bashobore kuba bari ko barabitaho narijya muamuzi yuko aho impunzi nyinshi ziba zikoraniye ibintu bitaba bimeze neza niyo mpamvu rero tubabwira yuko twahasanze amashira hamwe menshi twahasanze abajeje umutekano twahasanze buri kimwe kugira ngo bashobore kuba bari ko barita ku mpunzi zihari mbere ivyo kuva dushikiye hano turamaze kubona abatari bake bariko baraburiza amabisi aha benshi bariko bareberekeza mu bindi bibanza kugira ngo bashobore kubitaho mu buryo busumba ubu bwaho bashikiye rero muze kubana natwe turaza kugerageza kuyaga na bamwe mu benshi bari ngaha batubwire uko ibintu bimeze mubane natwe mwe gusa turaza kugerageza kubaha buri kimwe hama abavuze FDLR abavuze wazarendo ndibaza kataho muri ko murabona mino nkambi y'impunzi ino nkambi y'impunzi yuzuyemwe abantu baba mama abana n'abajene bake cyane n'abapapa bake cyane murabona yuko abandi bo bashoboye gushika mu gihugu cy'undi cyo kugereza kuyagisha umwe ndetse batubwire uko ibintu byifashe ngaha mu nkambi uko byifashe ndibaza mu bane natwe mugumane natwe turaza kongera kuyaga twamaze kuronka abo dushobora kuyaga mu rurimi rushobora kumvikana mu barundi bose mu rurimi abanyarwanda bashobora kumva kugira bumve ingene ibintu byifashe hano mu kambi umwe mu bo twayaze yatugaragarije akababaro yarafise kwisanga mu kambi y'impunzi canke mu buhungiro mu gihe ngo yarabayeho neza ubuzima bwiza ngaha mu gihugu cya Kongo mbere yabandanije avuga ati turasavye vy'imvamutima turasavye imwe bikomeye guverinoma y'u Burundi kudufasha komora abo banyarwanda baduteye mu gihugu cacu kuko bariko baratuma turiko turaho ubuzima bubi twirirwa n'intekera ku mutwe twangara n'ibindi cyatweti
iyi M23 ivuga yuko yaje guharanira agateka k'umukongomani yaragiye Bukavu irasahura ija Goma iriba ija Sake ifata ku nguvu ija za Uvira naho iriba ndetse anatubwira yuko imbere yuko ahunga yarasanzwe afise imangazini canke iduka ngaha mu gisagara ca Uvira mugabo zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zigishika ngaha muri Uvira nta kindi cyakoze atari kumuhomvya na cyane kumwiba tumwe mutwe yarasanzwe acuruza ndavuga mu iyo mangazini ndongera avuga ati ukumumbona murabona yuko nambaye akabutura siko nari nsanzwe fise nirutse nambaye boxer mu gihe bagira banyice bansanze mu mangazine yiwanje maze kwiruka mpunga nambaye akaboka niho nahura nabagira neza maze barampa ivyo nambara ndetse yakomeje atubwira natuyagira yuko mu gihe amahoro n'umutekano vyoboneka mu gihugu ca Kongo niyo bagisubira inyuma atambuka ahubwo nubwo bo musaba akagenda ashinze umutwe hasi yoca yigira mu gihugu ciwe akava mu buhungiro. Ndibaza nkuko mubibona abana b'abafasoni b'abakongomani kazi biboneka neza ko bari bashavuye cyane aho ndetse batunga cyane agatoki igihugu cy'u Rwanda aho bacagiriza amabi yose ari karabera mu gihugu cabo wahaba gufata ku nguvu kwiba bimwe mu byo bitungiye ndetse abo ari ngaha bamwe bavuga yuko mu gihe bariko barahunga atakintu na kimwe baje bazanye buri uwahunze atamwana afise buri wahunze umugabo batari kumwe batanatanye mu buryo budasanzwe hari uwavuze ati jena nifise abana bagira ku 10 mugabo kugezana n'ubu sinzi iyo bari sinzi niyo bageze ubu nawe mubona ngaho inyuma yongeye avuga ati jewe umugabo wanje kuva ino saha sinzi yuko yoba yarishwe canke yoba akiriho hari benshi ngaha muri bo babaza ruvungi bavuye hari za Fizi mu mice giye atatwanye n'ubwoko bwishi bwa Kongomani nkuko mubibona ngaha hari ababembe abafurero ajya amatribu yose yo muri Kongo ko muyazi bari mwino kambi y'impunzi twanababajije ku kijanye n'ikibazo cingene cyane leta y'u Rwanda irikiravuga yuko FDLR yoba iri muri zino mpunzi ndavuga abambitswe ibara cyari gisikare ca President Juvenal aho zatwara u Rwanda bambitswe ibara yuko bakoze genocide mu gihugu cy'u Rwanda baturahiye bararengwa yuko zino kambi ata munyarwanda ta murundi numwe ari mwa zino kambi ahubwo hariyo abakongomani kazi atamo FDLR bari bwanigere babona ku maso kiretse kumva yuko ari leta y'u Rwanda ibivuga ivyo kuvuga yuko leta y'u Rwanda yagiriza makungo yuko abitse FDLR ngo ni ivyitwazo byo kugira ngo bashobore kuza bari ko ariba ibintu mu buryo buri parfait nkuko bama babikora nkuko mubibona n'abamama kabisa ubona yuko bagaragaje akababaro bari bafise muri uno mwanya aho ubona yuko bari muri novuga yuko bari aho bashikiye kugira ngo bashobore kwerekezwa mu makambi y'impunzi yategekanijwe ndavuga mu ntara azitegera umupaka na ijya muzi yuko biba ari bibi cyane kugira inkambi hafi y'igihugu abahunzi impunzi zaje zivamwo ati ntabwo ari byiza niyo mpamvu bariko baraberekeza mu ntara za ruguru na cyane mu ntara zitegereye umupaka w'igihugu cya Kongo batubwiye byinshi cyane kumbure tuzogerageza tubazane ano majwi yabo bakoresheje tuze turanabashirira mu rurimi rw'ikirundi mugavrema ugerageje kuraba ingene mu kambi hari utwana tukiri duto ni ibintu biteye isoni ni ibintu biteye akabonge n'agahinda kumbure abantu mwahunze muca mubimenya kari cyane kuko utarahunga ntabwo uwo bimenya kuko usanga ari ibintu bibabaje cyane uri utwana tuguma tugwaragurika ariko mu byo twashimye nuko amashira hamwe asanzwe aharanira agateka kazina muntu ndetse na leta y'u Burundi nuko bariko barashira ibintu mu buryo cyane mu kubarosa byinshi mu byo bakeneye baba barifashisha imbere yuko baja mu makambi y'impunzi twabonye ibimodoka bya gisirikare n'ivya gipolisi biriko biragerageza kubazanira amazi kugira ngo ntibashobore gufatwa n'ikiza cya kolera sinzi yuko muriko murayibona kwano masanamu urabona ko twatembereje turabereka inkambi yose urabona mama bahetsa abana urabona abamama bijiwe cyane bashavuye ariko nagenda ndababwire yuko inzego z'umutekano ziriko
gukora ibishoboka byose kugira ngo zishobore guhumuriza, zishobore kwitaho zino mpunzi. Bubatse ubu centre de santé, sinzi ko no bwita ubu dispensaire, kugira ngo bashobore kuza baritaho amagara y'abari muri bino bibanza zino mpunzi. Ndetse twanahabonye n'imodoka za rusehabaniha ku buryo ibyo basanze ari indwara ikomeye cyane bahita bitabaza rusehabaniha maze zikabajyana mu mavuriro akomeye, ndetse bashobora kwitaho ubwo buremere bw'iyo ndwara babasanganye. Twagerageje no kuyaga na chef de zone asanzwe arongoye iyo zone ya Gatumba, ndavuga muri commune ya Ntahangwa, aho yatubwiye neza yuko atabarundi bashyizwe hamwe n'abarundi n'abakongomani plutôt, ahubwo abarundi bahungutse bamwe bari basanzwe bakora imigambi ya muri Uvira muri sehemu zose za Kongo, bagiye uko amatoza kugira ngo barabe yuko atanyeshamba canke atamwasi w'u Burundi atawugomba guhungabanya umutekano w'igihugu yoba yinjiye muri bo. Ibi rero novuga yuko ari ibintu bitanga icizere mu bundi yuko atanyeshamba canke atamugizi wa nabi ariko arinjira mu Burundi. Mbere tunagerageje kuraba igitigiri nyamwishi c'abari bahungiye muri no kambi yo iringa plutôt umari bashika ngaha muri transit kugira ngo bajanwe mu makambi y'impunzi, hagaragaramwo abamama bakuze cyane, abamama bakiri bato, ndetse n'abana bakiri bato cyane. Imiyabaga yarabara abantu bake cyane nkuko mubibona kuri no masana, murabona yuko igitigiri nyamwishi twarutwana, sinzi yuko muri ko murayibona kuri no masana. Ikindi no babwira nuko twasanze bamwe mu bakongomani bivanye ko leta ishobora kubasatisfeza mu bakeneye bwose, hari abatanguye kwiyungunganya cyane mu kudandaza utudagara, udutomati, utuboga, muri make utwo bakeneye twose barashobora kudusumira mw'iyo kambi atakibazo na kimwe, kuko twabonyemo harimo udusoko dushobora kubafasha gusumira mu tuntu tugiye dutandukanye. Ndetse hariho n'abarundi bariko barifashishwa, ndetse bavuze ati tiko turasumira cyane ukungene by the way kuntu abarundi batwakiriye iyo tubatumye baze kudusumira utuntu, kuko ntitwemereye gusohoka ngaha hantu, ntabwo batujyajyanya canke ngo baduheranire udufaranga twacu. Byerekana neza yuko ari wa mutima abarundi bamanye, wa mutima w'ikirundi, wa mutima w'abasokuru baturaze wo gufashanya mu magogwa ndetse no mu marusho. Bashingiye cyane abarundi bavuga ati abarundi bari kwaradufasha cyane, ndetse bari kwaradufasha no kutuzanira bimwe mu byo tudashobora kuza kwitora, navuga kuja gusuma n'utundi tuntu bashobora gukenera. Ikindi kintu twahabonye nuko impunzi itaba VIP nkuko twama tubibabwira. Twabonye abenshi muri bo barahunganye mu modoka, ndetse imodoka zizimvye cyane ziri muri no kambi y'impunzi, akaba arizo mbere benshi bafashishije mu gushira kwa mahema cyangwa mu kubamba amahema, ndetse bakazigira nk'amamiye kugira ngo bashobore guca bakora uburyo bwo kwiyaranja kugira ngo bashobore kwa. Ndibaza murabona yuko uriya mupapa ari nyuma arafise n'ivyamwa kabisa, biboneka neza yuko utwamwa abariko baraturonka atakibazo na kimwe. Sinzi yuko mubona uyu mubibi mubona kuri kamera yanyu, uyu sinzi yuko ari bamwe leta y'u Rwanda ivuga ko araba FDLR, sinzi yuko noba naravye nabi, ariko pe aba FDLR sindibaza yuko araba mama mubona yuko banikurikiye. Rero mureke kumviriza propaganda z'abashonji, propaganda z'ibisuma, propaganda z'abangushi kugira ngo bashobore gutesha umutwe abacange bariya. Rero novuga yuko je twahabonye ari byinshi, kandi twabonye kabisa ibintu bimeze neza. Rero ndabashiriremo gato amajwi y'aba bakongomani kazi mu kiganiro twakoranye, aho turiho turayaga mu majambo y'ingene babayeho, y'ingene ibintu ubuzima bwifashe muri rusange mwino transit kugira ngo bashobore kujanwa mu makamba. Ariko twabona bamenyesha yuko abatari bake icyakare cyari bamaze kuhagira ngo twabishikirijwe n'abari ko barakora ibijanye n'ibitigiri, batubwiye icyakane cyaba hari cyamaze kuba cerekezwa mu yandi makambi y'impunzi kugira ngo bashobore kuja kwitabwaho. Nuko rero ndabashira mu masanamu make mwumvirize ingene bano bakongomani bari bafise amakababaro kenshi k'ingene bariko barakugwa mu zabo na leta y'igihugu cy'u Rwanda.